haraho nibaza ko president ayishimiye ataciye no mu ishuri mbega arashobora guhenda abantu muri aba ariko arahenda abantu bize bagiye mu ishuri. Igihugu cy'u Burundi cyo bicambere ku isi gitunze gute ko mbona na Kongo bataravuga ko ari ya mbere ku isi itunze ariho hari ubutunzi muri iyo si bwa mbere. Ego mu Burundi harimo ibyo yitungisha mugabo ni kuvuga ko umuntu yoca yiharura mu gihugu cy'u Burundi ngo ni igihugu cya mbere ku isi ngo gitunze. Petetre wogishyira mu bihugu bya Afurika bifise ubutunzi mu kuzimu harimo na nikere mugabo nducyo ukita ngo ni igihugu cya mbere ngo ku isi gitunze. Iyo kiba icyo cya mbere gitunze tuba tubona kimeze nka kujya kwa Dubai gifise amabarabara aca mu kirere n'ayaca hasi nk'uko ibindi bihugu biteye imbere. Aho niho woca ukita igihugu gitunze kiri mu bya mbere gitunze. Nayo igihugu kitagira ibarabara aho imodoka zica mu binogo zigata ibyuma, aho abanyagihugu benshi bagenda n'amaguru, aho bogiye n'abahora babajyana bitwa ngo n'amatagisi akabura amabarabara acishamwe amamodoka yabo. Amabarabara cyari gifise ku gihe cyabagaza amabarabara yataye yuzuye ibinogo. Aho wocita igihugu gitunze mbega igihugu gitunze kigira abantu b'impunzi imiliyoni z'abantu bahunze kubera ubukene no kubera gufatwa nabi. Icyo nicyo gihugu gitunze. Arazi gituma avuga ngo ni igihugu cya mbere gitunze kuko we n'umuryango wiwe birirwa bararya iby'abanyagihugu. Abanyagihugu bagatubika uwavubi nawe ariko ahaza amabondo yiwe. Nicyo gituma wewe acaja mu kibanza cy'abo banyagihugu bose bashonje igihugu kigaca cyitwa ko gitunze. Nicyo gituma ibyo byerekana ko Abarundi bari bakwiye gufata ababariye nk'ayo majambo bagaca bamukomera induru ntibemere gukoma amashi. Gukomera amashi uriko arababesha, uriko arabarya arabarira ibyabo, uriko arabatera amagorwa nibo kwemera kumwumviriza. Uwo mubandi w'umugore azomuta mu rudubi akora ibi bidashoboka byose kandi ndayishimiye azobyishura ubwo ibyo ayo mabi yose uwo mugore ariko arakora ari ku gahanga kiwe kuko bamuhaye igihugu nibabe bamubariye ngo urakiguze ngo ni wewe ngo ubu ni wewe ukigabuka kiganza mu bintu by'abanyagihugu. Bamuha ubutegetsi ngo akorera Abarundi, ntibamuhaye ubutegetsi ngo aheze yica igihugu. Ibyo byose uwo mugore ariko arakora ndayishimiye Variste niwe azobyishura. Numurindire gusa reka yonona ibyo yonona amugwishe mu rudubi bazohereza bose bo nawe mu mpimba. Urakoze. Roza mwaramutse. Reka nsubire nshime n'ibyo namano mvuga nakubariye yuko nta wundi mu pasoni angana nkuko kwawe ndumva yitwararika iby'igihugu nta numwe mu Burundi, nta numwe. Ariko uroma misi yose akantu kose urakakomanda kandi kose uragakomana bisigure ko ufise umwitwarariko w'igihugu. Yaba bose bari bitwararika nkuko abamama mungana kandi bariho atari bake mu Burundi bose babitwararika nkuko kandi bakubaka bakavuga burya ngira ntihobora n'igihinduka. Ariko ngira nkomante kuri iki kintu uvuze bya amajambo ya Evariste. Icambere nipfuza ko wotegera CNDD-FDD twebwe twayemeye
ngo nize tuvuga tuti n'abarundi bene wacu baze hakubananya basesa amaraso y'abarundi turondere cadre baze bubake bafashe kubaka igihugu cy'u Burundi. Mugabe cyo tutamenye ntitwamenye yuko burya bya mwanya babaye hariya mwishamba hari ikintu batakaje c'ubuntu, kubera ko umaze imyaka irenga 10 udafise aho usoroma kuko utarimye, udafise aho urondera igitungwa kuko utoroye, myaka buca utazi yuko uza kwirigwa, bwira utazi kuza kuramuka, ukabimara imyaka 10 uracikukaba ikindi kintu ntubura umuntu. Ni kuvuga umuntu ukitwita umuntu nta kibanza bafise mu mutwe wabo, kuko umuntu acaba nk'umwansi wabo, kuko ni watunze iyo mirima, ni watunze ibyo bitungwa, kugira ngo babishikire babwire yanse baramwica. No kuvuga rero umuntu yaramaze kugira iyindi shusho ko atari intambamyi yico bashaka. Burya rero kuva bagiye mu gihugu cy'u Burundi turahita turaborohereza barinjira, ntitwamenya yuko by'ukuri twitaye mu kaga. Jewe ndemera ko twitaye mu kaga, kuko ntitwari tuzi ko ariko bameze. Umva twabona bambaye amakoti tukibaza ngo nabantu, kumbe s'abantu. Buryo umuntu no kuvuga isi icubona, umuntu nikimugize nivyo yaciyemwo, nivyo yabayemwo. Hari umwana bagiye nko mu gisoda kamara y'imyaka 10 canke mu kirobe, ntaba kiri wa wunduzi, aba yaramaze guhinduka. Barya rero baramaze guhinduka, ubu bigenza nkuko bari kuri territoire bafashe ku nguvu. No kuvuga baci bafata abantu bose nk'abaja babo, mugabo akabagira baja kwisi yabo. Burya ico nico cyo gutegera. Aya tubasaba ngo bazohindura, ntibazigera bahinduka. Burya icya kabiri nuko ipolitike ya Evariste yaje batumvikana nkuru nziza ko ntiyamushaka, azanwa n'abasoda, azavuga discours iza imutandukanye n'abankuru nziza. Uyu munsi rero amahatindi wa matora baraheza barabona bati none ko nzinzwe amatora, baramwegera bati acara aragera abandi bati none nimumfasha, abandi bati urakaza wandya zizanye tuzogukoresha, aho ko wari kuraduhama ubu tuje dukora nawe umusuma nkatwe. Ico yaciye atoramwo yabaye umusuma nkabo, mugabo abana nyavuga rya jambo ryo kubagwanya, ariko atari ko arabagwanya. Muri psychologie bavyita la schizophrenie, no kuvuga umuntu afise umuntu umwe arimwe abantu babiri, arimwe abantu babiri, umuntu agwanya nkuru nziza n'ushigikiye ibya nkuru nziza. Muri discours avuga ati rubya nisogo nzomukurikira, ni jewe nzomukorera mu kirenge. Hanyuma mu kindi gihe akagwanya abo bantu biwe, agapfunga bwakaza abapfungura mu mpisho, abaha ibintu mu mpisho, bakorana mu mpisho. Ukibaza uti mbega rimwe arakora iki? Nico gituma ijambo ryiwe tutarisiguriwe, uri muraryumviriza ntirigira insiguro. Ikindi kigira gatatu cyo kumva, yari ko aravuga ntazi gutandukanya ababwira baribo. Uri umukuru w'igihugu uramenya le destinataire du message, iyo message uyihaye nde? Message yiwe umenga ariko aragwanira n'abantu bavukana muri salon. Ntamenye gutandukanya bamwumviriza, kandi kukaba nkako iwabo abantu bose n'abasende DFDD, abantu bose bari kumwe, umuntu atamwumva yivugira iryo ashaka ntamwumve, uyo nsi umuntu, uyo ni nyagupfa, uyo n'umuja, uyo n'umunyamahanga, uyo n'umuntu atari kumwe nabo. Naco gituma twawe tumukritika, ariko abandi barinumiye kuko baramenyereye mwishamba. Abantu bagwana ntibakritikwa, abantu bagwana ijambo ryabo ribwirizwa uca rija mu ngiro ubwo nyene, uhaririye ni nurusasu canke n'inkoni canke n'imbugita. Urumva rero burya aho niho twinjiye. Nico gituma abantu tubwirizwa kwibaza tuti mbega vy'ukuri tuvuye he, tugeze he, tuzoja he, canke tutagiye dushaka tuzoja he handi. Maze izo nzira zibiri arizo vya discours twebwe twogira, tukadahinduye tuzobanira ku kuzimu turiko turabandanya, nitwahindura tuzikura mu kuzimu. Urakoze.